kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda bugisi ntisakaye nawe ibyo hinduka ukanyagirwa. Intumbero yacu niyo twakena twahangayika n'ibibazo turahura navyo mwirivuga butumwa dutanga kuko twama tuje ahantu nawe duheruka mwivuga butumwa turabura ibyo gufungura mugabo je tarakundana n'uyu mutware wanje nari sanzwe ndumuririmbyi ikintu nsanzwe nkunda ibintu byo kuririmba nta kintu gishobora kuba cyo mbuza kuririmba kuko nsanzwe ndabikunda bindimwo urumva ikintu kintera intege ndi muri mood yo kuririmba intege aho gusimbora no kuntu gisobanura mbo ntabwo ndawusoma byanditse ko ingabano yo kuririmba Imana yaduhaye tuzokoresha mu guca amafaranga yaba nari narahasomye aho twasubunye dutangura gutegura ama concert cyangwa ibiki n'ibiki ibintu bitandukanye byo twinziriza mugabo kora kataho ndasoma biduhimiriza ko bisaba mbere ijambo ry'Imana tubwira ngo siga byose mbere byo riduhimiriza mbere no gusiga byose tukaja kuyikorera nta mvo nimwe rero yotuma tuvuga ngo twitwaze ngo ingabano yacu ngo twijane mu byo guhiga amafaranga iki niki kandi Yesu wenyene mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abari mu gihugu cacu Burundi n'abari hanze y'igihugu cacu mwese aho muri ndazi ko mukomeje kugubwa neza aho bitameze neza mbihanganisha ko ino musi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo gasanga vyakunze bimeze neza reka tukumutse kandi gushimira abakunzi bacu ukuntu badanya mukurikirana ibiganiro vyacu bica kuri Akamo TV kurunda mugira ama partage n'ama like hama ntumirira abantu mutaragira sabone yuko mwogira sabone ugira byo muri ibiganiro vyacu vyoroshe. Uyu munsi rero twagendeye abo bantu mubona imbere zanyu reka rero dusabe bwana Messi turamukiriza uwo muntu bari kumwe. Ego murakoze madame ni sawa amahoro umeze neza ndashima Imana ndabona n'amakeya bamaze nawe umeze neza ego ndashima Imana ivya biro umeze neza ndashima turamukizira abakunzi bacu reka bariko baradukikiranda baramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose. Urakoze cyane bwana Messi ushobora kuturamukiriza abakunzi bacu. Ego reka nsomwe ndabaramutse nubwo madame yari yabaramukije ndabaramukije ariko badukurikirana kuri Akamo TV ego murakoze cyane. Akamo TV bamutwabwira yuko muri ari madame wawe ese mushobora kubibwira kugira bamenye vyagutse amazina yanyu? Amazina yacu twitwa Happy RIC Family Senior. Niyo amazina babise? Niyo amazina yanyu vyavra? Yego. Yanyu abavyeyi babise babaziko? Wowe ushobora kuba utatahuye neza cyangwa ariko batwumviriza bakaba batatahuye neza mugabo niyo reka ndasobanura neza. Bavuze Happy RIC Happy ni madame Eric ni jewe. Twayateranije rero urazi ko tugeze mu iterambere. Kandi n'ijambo ry'Imana rivuga ko muri umwe neza cyane uciye ucungana neza cyane ego ndibaza ko mutitwa izina rimwe mushobora kutubwira amazina abavyeyi babise yose no Eplen Jenny Ntakirutimana Eric madame niyo gushima Happy ndabona muberewe cyane mushajije mukomeze kugubwa neza mwicare ngaho kuri Akamo TV mukomeze kwisanga. Yes. Mu kwinjira mu kiganiro cacu nyezina mada ushobora kutubariza akabazo gatoyi uwo mukunzi wawe? Ego ndashobora kumubaza. Sheri kubera iki wakunze jewe? Kubera ko umutima wanje ariho wandongoye kuja. Nanje nabibwiye n'umutima. Umutima ni wakurongora? Ni byiza. Turashobora kumubaza akabazo nawe gatoya.
Ndamaze akabazo. Ego. Mada. Sawa. Ibaze ikibazo kimwe wongere wishure. Ikibazo cyawe kumenga kiragoye. Oya ntikigoye. Ndagerageza. Ariko kiragomba gusa na kimwe nakubaza. Oya je nakubajije wewe wibaze. Nko nk'akarovuga ati happy. Wibaze. Wongere ico wishura rero. Abo nta kibazo. Kubera ikije mbereho. Kubera amafaranga. Urakoze cyane. Hose nego ushobora kuberwa. Mberewe kubera nakoresheje iki amafaranga. Mugihe amafaranga atari kubaho sinari kuberwa. Urafise amafaranga menshi rero? Ntabwo ari menshi yasanzwe ariko nabaye gutya kubera amafaranga. None ubu wibonye kuberewe canke nagira umuntu abonwa nabandi kaberewe? Naco buri umuntu mugihe yapanze kwambara impuzu karaka babona ko yaberewe. Urakoze cyane. Muri makavyibonamo. Kandi buriya nyene umuntu imbere yuko abandi bashobora kuba bo gushima nawe urashobora kwishima. Nubwo atari byiza kwishima nka ari igikoko kanaka nibagiye gato. Ante yo mu wa gatatu mu wa kane ngo hakwishima ushimwa n'abandi ariko ntacu umuntu arishima mbere yuko ashimwa n'abandi. Sawa. Ibyo nivyo cyane. Kuri micro muri kumwe na Nadia Irakoze musanzwe mumenyereye cyane kandi abakunda cyane ndabagumbiriye gose abakunzi bacu. Nkuko babivuze yuko ari famille mu rukundo rwanyu mu rugendo rw'urukundo rwanyu byagenze gute mwahuriye he umunsi wa mbere mwahuriye umunsi wa mbere ndamumenya twahuriye mu bikorane nari nkiri muto se naye bwagire no gukunda mbere twahuriye aho twe twasengera ku ntara inyanzarake naho karagashami yari ishami mbwa ishami yari ishami hageze rero bikorane bikuru by'insago bace baza kwishingiro ry'iwacu je niho natanga kumubonera ntangura kumva ko no mukunda nkiri mutoyi ntaranagera mu bigiro byo gukunda niko twahuye niho natanga kumumenyera uwo munsi wa mbere mubonana warashoboye kumuganiriza nibyari byoroshe kubera ko nari nkiri muto sinari bwamenye no koresha ibyari ibyo gusa naravyumviriye ko noja kumupropose muga nkumva ndafise ubwoba ico gihe cantuma musaza we maze kumutuma yaragera amubwira madame menga wacurira niko yanyishuye niko yambwiye yajamye inyishu ko yakubwiye ucuja kwinyegeza mukazu k'insago cyo gihe twarako hari utuzu twubakwa tw'insago acaje ngo kwinyegeza muri akazu k'insago ararira. Okay, happy we byakugendeye gute mu uwo mwanya musaza waje kukubwira? Nene namwe murazi ibintu byo mu bwana bari ibintu ngene biba biraho. Nene ukibona umuntu ubwa mbere utegeza kugira ubwoba. Utegeza kugira ubwoba se uyu muntu n'umuntu ki kandi ico gihe je nari muto kuri we. Nategeza kugira ubwoba ariko nyene ikintu kiza kuba kigenda gahoro kigatinda kikagera aho cyari kugera yego. Eric byagenze gute kugira uronka umwanya wo kumuganiriza canka kuganiriza we ubwewe? Bo ivyo bihe urakoze cyane kibazo mbazije. Ivyo bihe nitwigeze tuganira na gatoyi. Byaciye biherera ko nanje ngira ubwoba ko sinaye bwana byinjiriyemwo ngo menye ibyo urukundo bimeze gute. Byaciye ba stop. Ico gihe rero hacahera imyaka myinshi nk'imyaka nk'umunani guco canke nk'imyaka 9 guco mu nyuma rero nza kongera kumubona nje ino ibujumbura nawe ndamubona rero yaje ni bujumbura tongera kubonana rero ndamubonye nongera ndamwibuka ego uwo munsi mubonana aje ni bujumbura mwarashoboye kuganiraho? Oya twaganire naho nyene twaganira naho nyene nagumye ndamutinya kwa kundi nyene mugabo ntangura kwiyumvira ko nozo murinduka tukaganira. Umunsi wa mbere umurinduka yakwishuye gute wabonye byari bimeze gute? Cyane byari byoroshe. Umunsi wa mbere nafashe urugendo ngende Nyanzarake ahasanzwe yarasanzwe waba ndamuhamagara ntanguye kumubwira ibijanye n'iby'urukundo yambwiye ko bidashoboka kubera ko hataragera mugabo ndamubwira ati nubwo biruko basi genda uzovyumvireko
mu majambo make byarangoye cyane kuko haraheze nk'amezi 3 nkigerageza gutera imitwe ndanabivamwe ndabwira ati basi ntaco tuzoya twitana ba sister nyene biherera iyo nyene tu biherera uko mbere ni nimero ndanayikupa ntitwase no kuganira mu nyuma nyene byagiye bigenda mu nyuma nyene nongera mbona nasuye kunyereka ka message ko kundamuza Happy kubera iki none wari wafashe izo ngingo Icyambere nuko nari ndi kwishuri kandi namwe murabiza amabanga abiri ntabangikana kuko sinari kwita mu bintu by'inkundo ego harimo bashaka kubibangikanya inakabakunze hari akabari kwishuri ariko cyane nafashe ingingo yuko nzoja mu bintu byo gukundana ariko medeje ishuri none nuko byagenze ntabwo ariko byagenze nyene nakubwiye buriya ikintu Imana yateguye ntabwo ishobora kuba cyoreka kuba ariko nubundi nari maze urugendo gushina nariko ndarurangiza kuko nagiye kumwemerera ndi seconde mu 12 yasigaye umwaka umwe ndangize none umwicagiye muri urwo rugendo wari urimo warumva nyene wo mwemerera mugakundana warumva nyene bikurimo icyo gihe nuko nawe yaje asanga hari uwundi ahari kuko je mu buzima inshingano nari haye nk'ikiri umwigeme uretse uko ubundi umumama ibintu byo kubangikanya abahungu babiri ntabwo nabikunda navuga yuko nubwo nomwemerera ari uko nobanza guhebara n'ujya ubwa mbere hama nkabana guturana n'uwundi nibyo kubangikanya ntabwo nabikunda icakumotive kugira umwemerere n'igiki icatumye umwemerera ibintu by'Imana biragoye kuko no kubwira ngo urukundo ni iki bimwe dusanzwe tumenye ngo definition y'urukundo ni gute umva ubyisangamo nane nakubazi ni kubera iki uwo mwana umukundanye none wamuhevye kubera iki uyo twadukundanye namuhevye nyene kubera nawe yatangiye kugenda siwe nkeka hari hahandi yari yubuye uko nawe ari wubuye nkomereze ngaha handi ngira numubure bigenda akoze cyane ko tuzi neza yuko mu buzima busanzwe n'ubwo utashimye kubitubwira uri mu producer ukunda gukora ibintu by'indirimbo kandi muri studio hakaba haza abantu bakobwa benshi batandukanye kandi bino mu gisagara hama twaba tuva yuko Happy ari umuntu aba Nyanzarake byakugendeye gute kugira umuhitemo Imana uko nanje navyumvisemwe mu mubiri urukundo ndazi n'abantu benshi baba bagize amafurumire yago barabuze umuntu ashobora kuba ari ngaho ugasanga yakunze umuntu ari mu mahanga kure rero umva iyo umuntu ahuye n'uwundi ico kibazo numva cyongora gusigura cyane ko urukundo n'ibintu Imana yaremeye mu muntu adasobanukirwa neza na neza gusa ico nakoze narabisengeye cyane ndafata umwanya wo kubisengera muganguma numva ko ari we bivaye n'ukuntu nari ndamuzi iwabo si we nari nsanzwe ndamuzi nyina we nari nsanzwe ndamuzi abo kandi nsanzwe ndabazi nari nsanzwe nzi imico yabo ico carampa inguvu cyane kwiyumvira ko nogumako ukomeza kuko yarasanze muri asari ni nk'Bebrine iri ngahe mirona ko asa neza atagase atacabaye afise po naturel je kuri je ni sawa hari abandi bashobora kubona umenga oya natwe turabibona tubona ko ari bimeze neza cyane urakoze ego urugendo rw'urukundo rwanyu ngo bagwagenze gute twebwe sinovuga ko urukundo rwacu ahantu rwatugore naho kugira dutangure gukundana muga tumaze gukundana byaroshe cyane kubera ko twaciye dupanga n'ingoga kugira mariage wavuze neza yuko urugendo rw'urukundo rwanyu rutabagoye cyane byabagoye ari intango kugira mushobore kubarana none kugira mariage nta nameze abiri mu mwaragendanye madame cyishure nawe ngerageje kucishura amezi ntabwo umwaka woba warakuriye ariko ni nk'amezi nk'atandatu gutyo kuko twatoranye mu kwicumi kwa 2018 kwa kane kwa 2019 tugira dot ama mu munani kwa 2019 tukora ubukwe urumva nta n'umwaka ni nk'amezi ndwi gutyo gerageje kwibuka uko rero warafashe ingingo ko utoshobora kugira mariage ukiri ku ishuri wari ufise nyene aho bikoroheye cyane ko oyikora ukiri ku ishuri nakubwiye buriya ibintu biragoye ibintu by'inkundo ni hatari kuko azi mwe minsi heze na cyane cyane igihe haziri ibintu by'amatelefone iyo umuntu akundanye n'umuntu nta afise telefone akantu nyijejemo gusa nubwo tudashatse gutara intumbero y'ikiganiro wamenga ntabwo ukundanye ariko byibaza nawe urabizi iyo umaze kuronka umuntu akubwiye ko agukunda ukagenda kubyaniriza ukaraba kumenga urukundo rurimo
ndumumenga ntiwo mugisha urumva ni bimwe bavuga ngo mufa w'imbwebwe unyobwa ugishushe kirazira kwitesha ugumye amashanyarazi wihagararako ngo ishuri ngo ibiki niko ugasanga ubuze byose yego ishuri urayirangije ariko ishuri rizorangira ubuzima nabwo bwo kubandanya kuba woronka muzokubakana ni ikintu kitaba corosha ushobora kumwanka bikaca bidabagara burundu urumva rero warancakiranije oya sinagucakiranije nico gihe buri ibintu vy'Imana biza ku gihe cyabyo usanga arico gihe cyaje kigeze cabigenda uko sawa none muri ico gihe ko mwari a distance umwe yari inyanzarake uwundi akaba ari ibujumbura nta byashika ukamuyumvira ko tese hari ibujumbura ko nzi hari abakobwa benshi beza ntabwo yobaye ntivyo ntibyagushikira ndibaza nubwo tabarije gusa mu bantu benshi baza barakundana ivyo ntivyobura kugira akajaruzi ntivyobura kuko ibaze distance yo kuva ngaho ibujumbura n'inyanzarake n'urugendo rurerure cyane biranashika ndanakunganiye gato abantu benshi baramuhanuye baramubwira ati wewe kuba ukundanye n'umuntu w'umuproducteri kandi abibujumbura wewe sokora atujye amayage ahantu hatandukanye aho rero wewe abantu ba DJ kuno tubaze n'abantu baba beshi araguhevye ndibuka n'umunsi umwe yarigeze kubona agafoto ndi ku kamoto n'undi mukobwa haba nimba ari umuntu rero nkuru yaciye ayikuza ngo wabonye ngo waboye bana ico gihe rero ndibuka warashavuye yaranagushwaniye cyane ico gihe yarashavuye mugabo ndagerageza ndayimwumvisha arabibona ko atari umutima we wanje kandi arabibona ko je atari umutima we wanje wo kuba no muvanga cyangwa kuba nogira ubwo bwesco kubera ko nkuko wari bivuze burya distance yari ndende umuntu ari makamba umuntu ari bujumbura kandi umuntu ukabutara umuzi neza abantu bakabatana kumubwira amajambo ngo abantu ba DJ barabesha mugabo yagiye arantahura buhoro yanduka yabona ko ivyo ntibamvuga ko atari byo bindimwo kandi ndibaza nawe nubwo yabari wewe umaze kubona nk'umuntu nyene nk'akarore twifotanije hagafoto twifashe ukuntu ndibaza nawe ntiwari kureka gufuha yari kureka kudafuha oya je ndakuzi ega nuko je ndakuzi wewe mugabo nawe imyaka yari iheze ari myinshi ntiwarunzi bari bamaze kukubwira ko aba DJ babesha ibyo rero wategeza we kubifata kandi nanabitahuye nanje urazi ko nabikumvishije buhoro ubwo je nanje yabandi wundi muntu ari guca mfuha nkaca mvuga ati kumbe nawe byose warabibona kunyagiriza ibi nibi mugana narabibona ko nari ndakuzi so yari yarakumbariye umva hari ukwizerana gusa gusa mu rukundo nyene hatabaye kugufuhiranira ndibaza urukundo ntabwo gokomera neza cyane ubone ko uyo muntu basi akwitayeho byananatwigishije kandi burya ibibazo bibaye mu rukundo byaratwigishije byagenze neza byatumye dutegura akazoza keza ego ndumva urugendo rwanyu rw'urukundo rwagenze neza kandi harimo n'inyigisho nziza cyane ego no gushimira Imana ego cyane tugiye rero mu kiganiro cacu nyezina abantu benshi barazi neza ko muri abaririmbyi kuko muri ngaho twabagendeye nk'abaririmbyi hariho indirimbo nyinshi abakunzi bakunze hari abantu usanga baba batabazi indirimbo ivuga ngo ijuru si nyabarega mushobora kuturirimbira gato agapera yayo na kimwe kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda burya isi ntisakaye nawe ibyo hinduka ukanyagirwa nubwo ntobandanya ndibaza kapira yayo bayumvise yego ngira wow ndumva kweri amajwi ijwi rimeze neza cyane ndibaza abakunzi bose ko ariko bamaze kumenya umuntu yaririmbye iyo ndirimbo dusubiye rero kandi kubyo iyo ndirimbo kuko indirimbo zanyu nyinshi cyane usanga zisunga ku bintu by'ubuzima bubi ninde ushobora kuba abafondera izo ndirimbo umuntu atwandikira indirimbo ni twebwe nyine tuziyandikira mwese ko muri babiri
mboje ndandika maze kwandika nkamubwira madame ati amajambo ubona gute kubera ko kenshi ndimo dusohora twe bwacu twa twamaze kubona kayo majambo twe bwacu natwe adukorako adukorako hama amaze kuvuga sawa cange na muri studio nkarondera kamerodi nkashiramwe ya majambo kuko none mukunda kwisunga ivy'ubuzima bubi cyane mu ndirimbo zanyu nyinshi mbona uko tubona ariho isi igeze kuko kenshi ndimo tuzandika tuzikuye ku bantu n'abantu hari abantu benshi bama baduha n'inkuru bivaye n'ubuzima tukumva ukuntu ubuzima umuntu yabayemwo ubwo buzima tukabukura kw'inkuru twe kenshi ndimo tuzikuraho nawe duha indirimbo nimba ubaye mu buzima bwiza tukwandike oya n'icyo ndirimbo no bangana bahindira bishaka gusa niyo yiwanyu none wumva none ni kubera iki nyene nawe none wumva uduha indirimbo isa nizi kandi wumva natwe tubaje ko dukunda kugira indirimbo zijanye n'ivy'ubuzima bwo nashaka mu nyishure nyene kuri ico kibazo nyene mwambwiye ndamunganiye abantu benshi tukiri abana bato canke naho abantu benshi usanga barakuriye usanga baba bari mu buzima butoroshe ni nayo mpamvu kuko nk'ubu sinoza kurondera indirimbo kanaka y'abantu baba bakize ndavuga nk'abatunzi kandi nanje ntari mu mugwi wabo urumva turetse n'ico nubwo batabarijewe harimo abantu benshi bari hasi y'ubuzima butaborohereje ubuzima bubi ndibaza nawe mu kibano hirya no hino utembera urabona abantu bari mu buzima butaborohereje nayo mpamvu indirimbo nyinshi zisunga ku buzima tuba tubayemo kandi tukuvuga ngo twisunga ku buzima gusa vuga gusa ahanini nyinshi zisunze ku buzima ariko hariho n'izindi zitisunze ku buzima bijyanye n'ubutumwa bwiza nuko kandi rero ndanamwunganiye nta muntu n'umwe ku isi atarira nyinshi zijanye n'ibintu by'amarira muga nta muntu n'umwe ku isi atarira yaba ari umuntu atunze yaba ari umuntu akenye bose bararira namarira gusa hari abantu batunze usanga batunze mugo ugasanga agwaye ikigwara camunane bamubwiye ati hani ngomba uze gupfa umuntu ari mu marira arashura ari abantu batunze mugo ugasanga babujije kurya inyama babujije kurya ifiriti babujije kurya umunyu none wumva nezerewe wari mu barira mbere warira gusumba umukene ubwo none muyumviye gute kugira mutanguze uwo muganyo wo kuririmba Bo gituma twavyumviye abariko baratwumviza baradakumva barakora baneje ngoma mvuga cyane mbo igituma twavyumviye kubera ko ikintu ca mbere je nivyo sanzwe nkoreramwo madame nawe asanzwe ari umuririmbyi tumaze rero guhura twabonye rero twokora ico bita ivuga butumwa biciye ku mbuga ngukana bumenyi turi muhira tugashikana ubutumwa kure twibereye muhira mu nzu no mu bikorane ku bantu badutumira mu bikorane no gufasha abantu batishoboye mu buryo tuba dushoboye tukiyungunganya mu byo tudashoboye tukabitisha mu ndirimbo tukabavugira nivyo birananditswe mu ntumbero twihaye nk'umuryango ego tubiravye cyane turabona ko indirimbo zanyu zikundwa cyane nubwo rero ubuhinga mwakoresheje kugira indirimbo zanyu zikundwe ubuhinga mwamukoresha oya nta buhinga dukoresha ahubwo nanje navyisanzemwe n'ingabire Imana yampaye ico tuzokibaza ntitwashika mu ijuru nagira nko mu makomantere muba mubibona impamvu ziba motive ndamwunganiye nta buhinga umuntu ashobora kuba yokoresha kugira ikintu kanaka gishobore kuba cotera imbere canke cogera ku rugero kanaka ahubwo ni Imana kuko nk'ubu nk'akarorero ntiwovuga ati ku bushobozi bwawe ugure nk'umuduga yego birashoboka mu gukoresha inguvu mu kurondera amafaranga ashobora kuba yogura uwo muduga ariko buriya ni Imana ibi birimwo kuko utaronse nk'akazi kanaka ushobora kuba wokora kugira nk'ayo mafaranga ntivyokunda tukaba tuzi yuko ikintu cyose umuntu agihabwa ni Imana kuko mu gihe woba ugwaye ntubashe kuja gukora ushobora kuronka ico kintu kanaka muga Imana igushoboje ugakira ico kintu ashobora kukironka rero ibintu byose ni Imana yego ko dusanzwe rero tuzi neza yuko Eric ari umuproducer asanzwe umva afise n'ibindi bintu akora none mu byo kuririmba navyo mubikora nk'umwuga canke mubikora mu byo kuririmba tubikora uko nyene twabikubwiye tubikora mu ntumbero yacu yivuga butumwa kugira abantu bumve ubutumwa dutanga ababwumva bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ndiwe niyo ntumbero kuba rero je nsanzwe mfise akazi ko guhinyanyura indirimbo ntabwo ibyo twe turirimba tubikora nk'akazi oya tubikora nk'ivuga butumwa Happy wowe ubikora nk'uko nyene nk'uko umutwara wabikora
ego ndibaza sinjya kure yiwe kuko urabona mu minsi iheze tukiri abana bato haraba ibintu by'ibikorane ndibaza nawe urabizi sinzi nk'ahantu wowe wari uherereye abantu bagakorana bakaza kumva ubutumwa ariko ubu bivanye n'isi aho igeze mu iterambere kuko nk'ubu sinogira igikorane ngo ushobore kuba notumira nk'umuntu ari mu bihugu byo hanze mu Burayi za Saudiya hehe ngo abashe kuza ngo dukoranire ahantu hamwe ariko cishije mu gikorwa cyo kuririmba indirimbo irashobora kuba yogera kure igakiza imitima ya benshi. Yego nk'ikiri kuri wowe nyene ko numvise ufise abana babiri kandi ndabona ko bakiri bato kuko ku myaka 4 ndibaza bara ntuba barakora cyane ubona bikorohera cyane mu gufatanya n'uwo mugabo wo kuririmba birakorohera? Novuga ko binyorohera kuko indirimbo burya tuza kuziririmba ko twabiteguwe mu gihe nzi ko mba mfise igikorwa kanaka ego mu buzima bwa misi yose nawe urabizi uri umudame ufise abana babiri kandi baracari bato ntibiba byoroshe ariko ndagerageza uburyo bwose binyorohera kandi bikagenda neza. Yego ndanamwunganiye ntabwo twereka gukorera Imana kandi ari nayo yabaduhaye ni nayo ikiduha n'inkomezi twe turayereka ati Imana dushoboze kugukorera nabano bana waduhaye kandi byose bikagenda neza n'amavuga butumwa twamatwe yagiyemo tukagenda hano tumarindwi ari ruguru mbere hano hagoye cyane hari imbeho mugabe gakunda tukaja tukahamarindwi kandi tugataha bikagenda neza. Mugera mugeranye n'abana? Yego n'inzu dusiga twugaye tukagenda kandi bikagenda neza. Yego cyane ndumva mubikora neza nicaye ikintu mumva kibatera intege cyane kugira mubandanye mukora umugabanye wo kuririmba. Madame we nicaye cyo kibaza kumenga kiragwa ariko ntikigoye ndashobora kucishura ntarakundana n'uyu mutware wanje nari sanzwe ndumuririmbyi ikintu nsanzwe nkunda ibintu byo kuririmba nta kintu gishobora kuba cyo mbuza kuririmba kuko nsanzwe ndabikunda bindimwo urumva ikintu kintera intege ndi muri mood yo kuririmba intege aho simbona n'ukuntu nogisobanura nsanzwe nkunda kuririmba niyo mpamvu usanga mfise courage. Mbona iki ndamwunganiye ikintu ca mbere gituma dugira intege n'abantu n'abantu badutera intege tubibonera mu makomanteri mu message batwandikira kenshi baradutera intege komeza bandanya muga nk'ubu yaba mu makomanteri batwandikira baduca intege batubwira ati ivyo murimwo wapi nta kintu na kimwe tuba dushikako duterwa intege n'abandi. Mwatubwiye yuko indirimbo zanyu mu bikora nk'ivuga butumwa mu kuririmba kwanyu none kubera iki muko kuririmba iyo mpano yanyu mufise mutayivyaza umusaruro ko nzi hari abantu benshi baririmba ama gospel batungiye muri ivyo bafise amafaranga muri ivyo kuki mwebwe mutashobora kuvyumvira? Bo urakoze cyane twege gituma tutovyumvirako kintu ca mbere impano n'Imana yiduhaye ntabwo ari iwacu. Hari abantu benshi nzi impano bari bazifise mugabo batakizifise. Hari abantu benshi nzi babaze amakanseri mu mihogo bari bafise impano. Rero ntagire umuntu azovuga ngo afise impano ni yiwe. Ni impano Imana yaduhaye. Twebwe twamaze kubitahura ko ari impano Imana yaduhaye tuyikoreshe mu kuyivugira. Twebwe rero urumva nitwoshira imbere amafaranga kubera ko iratubeshejeho kubera ko kuba tubikora nta musi umwe turarara inzara nta musi umwe turagira ikubwo utunzi nabwo nibyashika bikaza ni nk'umugisha mugabo twebwe kuririmba tubikora nk'ivuga butumwa kubijanye nayo nivyo dukora kugira twibesheho ndibaza nta kibazo. None abo bandi babikora nk'ivyinjiza amafaranga bo ntavuga butumwa bariko baratanga bo vyongora gutahura kuko simbaza intumbero yabo kirese ndabamenye nkababaza mugabo twebwe intumbero yacu niyo twakena twahangayika nibibazo turahura navyo mwirivuga butumwa dutanga kuko twama tuja ahantu nawe duheruka mwivuga butumwa turabura ivyo gufungura mugabo ntitwashonje hari abantu baci badufata mu mugongo twebwe nuko tubishimira Imana. Yego kandi ndamwunganiye ntabuciriyemo harimo bivana umuntu
hari umuntu akora ikintu afise intumbero kanaka ego arashobora kuba ariko aravugira aratanga ubutumwa message ku bantu kugira abakiri ariko we intumbero yiwe mu mutima wiwe ariko arondeza kubyazamwo umusaruro n'abandi batabikora gutyo twebwe rero ntabwo dukora harimo abantu nka commentaire umuntu azaraba zimwe baza bavuga ngo indirimbo zanyu zimaze kugera kure ni nyinshi ngo ndibaza amafaranga ngo mwarayoye twe ntitwayoye ariko kuba dukorera Imana ntacyo bitwaye kuko ntacyo umuntu nta mwana w'umuntu canke nta muntu yakoreye Imana yigeze amaramara Imana ishobora gutama uburyo biciye mu izo ndirimbo ariko ikabucisha mu zindi nzira abandarose ukuntu mbaho ende namwunganiye turafise na YouTube yacu iraduhemba mugabo udufaranga twose ni duke utwo turonka kenshi uzosanga duca dukora indirimbo ibona kuko indirimbo zibona nizo zidutwara uburyo bwinshi udufaranga rero iyo turose yo dufaranga na dukeyi ikatuduha kenshi tuja dukora indirimbo ibona iyo mubonye twakoze indirimbo ibona cyaje bavyadukora uburyo bwinshi kuko turakenera umukameramane tugakenera amakamera nayo dukota nubwo ariko tuzimontera mugabo bidutwara uburyo bwinshi bwo kwiyunguruza tukaja mu banza bitandukanye twa twivuje kuzikoreramwo ko twebwe indirimbo imwe twa twifuza higira uburemere bungana no bwa album none ko tuzi muri Bible muri Bibiliya hari ahantu bavuze ngo bahaye umuntu bahaye itarano imwe pepe n'undi bamuhitanzo sindavyibuka neza rero wa muntu atafata akoreshe yanani yewe nanatigeze amushimira kubera iki none mwebwe mutoshobora kubikora nkuko basi muri Bible hari akaroro nkabo mbo ntabwo ndawusoma vyanditse ko ingabano yo kuririmba Imana yaduhaye tuzoyikoresha mu guca amafaranga yaba nayo narahasomye aho twashubunyere twasha gutangura gutegura ama concert canke ibiki n'ibiki ibintu bitandukanye byo twinziriza mugabo kora kataho ndasoma biduhimiriza ko bisaba mbere ijambo ry'Imana tubwira ngo siga byose mbere byo riduhimiriza mbere no gusiga byose tukaja kuyikorera nta mvo nimwe rero yotuma tuvuga ngo twitwaze ngo ngingabana yacu ngo twijane mu byo guhiga amafaranga iki niki kandi Yesu wenyene no kugeragezwa kwiwe no mu bugaragwa baramusatanira muhaye amazu ibiki n'ibiki aravyanka aravuga ati umuntu atungwa n'umutima gusa ahubwo aratungwa n'ijambo ry'Imana none uwo mugani usigura iki uwo mugani uha isiguro nyabaki wewe uwo mugani no insiguro ko ahubwo umuntu yobikora Imana yamuhengano yo kuririmba kugira azana abantu kuriwe nkuko yavuze ngo gini mugende intumbero Imana yadusigiye ku isi niyo kuvuga ngo gini mugende mubwira amahanga hamwe rero umuntu yondura intumbero agaca avuga ati hoga igenda uca amafaranga ukoreje ingabirane Imana yaguhaye uwo muntu niwe yoba ayikoresheje nabi ego ndabona n'ikirere gihindutse n'imigisha gusa narabonye mupiblia yuko mufise igikorane mu kwa mbere ico gikorane canyu kijanye niki mbo ico gikorane kijanye na ya ntumbero yacu kwa twavuze ko intumbero yacu ivuga butumwa kumbuga mukanomenyi no mu bikorane no gufasha abatishoboye iyo ntumbero rero azoba ari umunsi wo gutera intege abagendana ubumuga mu gikorwa c'Imana kuko abona abantu batawe cyane nabantu uzosanga umenga nabantu bajejwe gusegerereza ibimugura abona n'ibintu mu gikorwa c'Imana usanga batabiha umwanya batabiha ubutumwa ahubwo mbere nabwo bariko bisega no wasenga abirengana agenda mugabo rero twe dushaka kubatera intege nabo bumve ko mu gikorwa c'Imana bafise agaciro ego none ku bantu bazaza mu ico gikorane kizoba itariki zingahe azoba ari tariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2024 ego gitunganije gute ico gikorane canyu kugira abadukurikirana bagira umwete cyane mwishi wo kuza mbo kuno gitunganije kintu ca mbere tuzoba twarabateguriye album nshasha y'indirimbo zibonwa bazoba bakora zibona mbo iyo album tuzoyipresenta kuri uwo munsi mugabo dufise intumbero yo gutera intege b'abantu abo bantu rero turi kumwe n'ishengero ntituzokwikorana ishengero ryarameye kubidufashamwo tuzobategurira akantu nimbara ko kwambara nimbara udufungurwa uwo munsi tugenda tutubahaye nk'abantu rero bariko badukurikirana uwo muntu nawe bafise umutima wo kumva ko yotera intege abo bantu nawe arashobora kuba yogira ica akoze nimba ari impuzu nimba ari ivyambagwa nawe akazotanga uwo munsi abantu bakazokumva ko nabo donc tubateye intege uko abantu zoba turi kumwe nabo niba abantu muzi basanzwe birirwa biciye ku mabarabara impande y'isoko byabiraga bitavuga mbe uwo munsi dufise ni korali itavuga izo birika turirimbira uwo munsi umva bizaba ibintu bikomeye cyane
rero kadusaba abakunzi bacu badoze bitwararitse nabo nyine bazoba baje muri iyo concert ko azoba ari show premier bizoba bimeze neza numva ko ensubi nyuma gato si concert yo kwaka amafaranga ni concert yo kwinjira kuri gusa mugabo gusa wumva intumbero yacu uwo wafise umutima wo kugira azofashe uwo bafise umutima wo kugira nawe icazofasha abo bantu uko yumva intumbero yacu ashobora kuza nawe yitwaje akantu avuga ati nanje muri aba bantu baje ndivuje gena ndabafashije ego mu kubifuza nk'abantu bifuza rero kuza mico gikorane ikibanza aho bizobera n'amajana madame Cishuri ikibanza ni muri Kavumu bazabonekana kwibarabara rya kane ni pave rigabura Ngagara na Kamenge ni haruguru ya Croix Rouge hari pave rikitse bita ngo seti rigabura Kavumu ikagabura na Ngagara. Okay. Bakunzi bacu murabona neza kuko ikirere cyahindutse imvura iri kiragwa nibaze ko tuganze ikiganiro cacu ngaha tukazobatumirira mu wundi munsi cyo tukazobagendera twebwe wundi munsi ugira tukoze ko ikiganiro cacu neza kuko turabona ko kirere cabaye nabi murakoze cyane rero abantu mukoze kwikana ikiganiro cacu ego Umbira tubuze tempo